Ndabaramukije ndabifuriza amahoro y'Imana abane namwe umwe wese bivanye naho aherereye nkuko bisanzwe nyene nimbona iri n'umuziri kumwe asanzwe bategura ibiganiro bijanye n'ingo n'imiryango. Ahantu hambere nashatse ko tuganira no munsi ubutungane bwo mu rugo. Ubutungane bwo mu rugo buri mu gitanda. Ubutungane bwo mu rugo buri muri rapport sexuel. Ubutungane bwo mu rugo nuri muri urya munezero nyene urya munezero mu gitanda. Nta hantu nabonye hari amahoro, hari umunezero, hari urukundo, hari ubugwaneza nk'igitsina. Nta handi nawe hari amahoro. Niyo mpamvu n'ijambo ryo bavuga ngo urugo rwiza n'ijuru rito. Ijuru rito nirijya nyene riri mu gitanda. Kuko ntago muzokora rapport sexuel mwatonganye, mwashwanye, mwagwanye ntibizokunda. Kugira mukora ry'amabanga nuko musoma munezerewe, nimba mwashwanye mwasabanye imbabazi, nimba hari ikintu na kimwe muba mwapfuye muba mwiyujuje, niho ujya muri muryoha, niho mwumva ko muryohewe. Nayo mutagize mutiyujuje ntibiryoha. Niyo mpamvu umuntu avuga niho hari ubutungane bukuru. Iyo bishitse mukabana n'umuntu yagukoreye amakosa, dufate nk'amakosa muri kahise, n'uwakwiciye bigashika mugakora rapport sexuel, muziko ari uko mwiyujuje, ari uko mwitatuye, ari uko hari icuka ciza. Niyo mpamvu uno sinje kubabwira yuko ibanga ryo mu gitanda, ibanga rya rapport sexuel, ibanga ryo gukora imibonano mpuzabitsina n'ubutungane. Ubutungane bwo mu rugo, ubutungane bw'ukuri. Mu butungane ubu dusanzwe tuzi abacamanza, ubutungane bwo kwisi, ubutungane bwo mu gihugu baharanira ukuri, bagaharanira kuvuga ati ujya muntu ntitumurenganye, ujya muntu umva umuntu aza gutsinda ni uvugisha ukuri, ni ufise ukuri, subatsinda. Rero ukuri ko mu rugo, ubutungane bwo mu rugo butsinda byose ni rapport sexuel. Umunsi muranuka mugani ko ndababwiza ukuri. Ubushakashatsi bwakozwe ari nabwo n'ijambo ry'Imana ribivuga. Muhora mwibaza ko jewe ngo mvuga ibisutwa mama kabi, si bisutwa no kwigishanya kugira tubone no kwigishanya. Ego rero nabwe ubutungane bukuru mu rugo. Nimwaba wa mudamu we nimwaba mwashavukanije n'umugabo mukamutabona ibintu kumwe, kugira hajya bavuga ngo bicaye ku karago. Ni burya butungane nyene nimukore rapport sexuel byose biragira gute, biratorega umuti. Usanga iyo abagabo n'abagore bashwanye atakindi gihano, nagindi gihano bahana. Agasho ko mu rugo ayavuga ngo umuntu ngo yakoze amahano mu butungane busanzwe, yakoze amahano, yafunzwe, yagiye mu mpimba. Ubutungane bwo mu rugo nuko akakwima igitsina ciwe, ariko ntivyari ivyo. Kugira mwiyuzuze, kugira ibintu bigende neza, kugira mumere neza nyene mwiyuzuze, nuko muba mugize gute, muba mukora rapport sexuel. Rapport sexuel nibwo butungane bukuru mu rugo, niryo banga rikuru, niwo mugozi ubagize gute bafunditse mwese. Rapport sexuel irabafunditse, rapport sexuel niyo yunze urugo. Rero bishobotse tukavyigishanya, tukigisha uburyo bikogwa. Narabwiye ko jewe cyane nigisha ibintu bijanye n'amabanga yo mu rugo. Mu rugo rehahurikemo ibintu byinshi, niwo mushinge w'ubuzima bwacu bwose, kuko ubuzima bwose buhurikiye mu rugo. Abana bavukira mu rugo,
indero y'abo bana tubaha iri mu rugo. Mu rugo harimo ubutunzi, havugwamo ubutunzi. Mu rugo havugwaho amabanga mpuzabitsina. Mu rugo havugwaho impanuro nyinshi zigana zitandukanye. Nivyo rero iyi cano yanje yigisha buri munsi. Cyane mugabo mpagarira ku bunki ku mabanga yo mu gitanda, ibindi nzogera koko hanyuma. Cyane nivyo ndiko ndahagarira ko mwino minsi. Hari abantu benshi abarundi turacari inyuma cyane, kuko hari benshi banganiriza, hari benshi baza kunsaba impanuro. Rero ndiko ndababwira yuko tujiste caresse ari ikintu gikomeye mu rugo canke ku bantu bubakanye mugategurana, niho umunezero wanyu muwumva kandi mukiyumva namwe. Hari abatantahura batabitahura ngo mbega none na kera barakora caresse, barayikora uko nabonye bari bajijutse, barayikora ngo je ngo sinokonka amabere y'umukobwa ntiyokonka amabere niho hari uburyohe, kandi abazobigerageza bazovyumva. Rero nimujijuke ngo caresse ngo niza abazungu gusa, ndarusha ngo caresse ngo niza abazungu gusa. Oya, caresse ntago ari iza abazungu gusa, niza abantu bose bakeneye umunezero, bakeneye kugira gute kuryoherwa. Twako turaganira ko ubutungane bwo mu rugo buri hehe? Hariya mu gitanda. Ubutungane bwo mu rugo buri hehe? Mu gitanda. Ubutungane bwo mu rugo buri mu gukora rapport sexuel. Ndabashimiye cyane. Nizere yuko ubutarakora subscribe ayikore, like, comment. Ukeneye arayandikira muri comment, ari cyumviro ciwe canke ari ikibazo ciwe, ndashobora kugira gute kumusubiza. Murakoze cyane, muhezagirwe aho muri hose. Uwiteka abane namwe mu byo murimwo byose.